yose. Matendo yako yashangaza dunia nzima, umbavyo upendavyo Mungu. Ari ibintu kene ega mugora ka. This is Sunday Umoja TV. Bwa mwedu hatubabwira imisi yose kwa ibiganiro biryoshye cyane n'abastar n'abandi bantu batandukanye. Muribona kuri mic muri kumwe na Diama, kuri kamera muri kumwe na Ngege. Murabona muri mwanya dufise umushitsi umutumire. Ariko ava yuko mvuga ibintu byinshi cyane, tubanze tumubaze iyi dondore hama ibindi turabibandanya. Sivyo ga bro? Mama vipi? Poa kabisa. Mu kwidondora. Mboni twakwize Claude, ndazi benshi bamwe babanzi. Eko nkamba mukamenge. Babakuzi nka Claude nyene. Ego kuririmba nyene. Claude numuririmbyi yaririmbira. Mboje ndaririmba none abandi baresi muri studio. Naririmbira muri studio cyangwa ufise grise cyangwa umuririmbyi kekepa. Umuririmbyi kekepa. None nucumba kucubitora no. Okay, turabona Claude agendana ubumuga. Claude akabazo nshaka kubabaza Claude, mwavutse uko nyene ubye n'ibintu byaje mu buzima uko nyene waje ko mu buzima haba ibintu byinshi binezera abantu n'ibindi bibaza abantu? Navutse uko nyene. Mwavutse uko nyene? Kunyene ubibona. Mwavukiye Claude? Mu Cibitoke cya Rugombo. Okay, Claude akivuka d'après l'histoire abavyeyi bagiye barakubwira nta ukungene bavyakiye mu kibano, ukungene abavyeyi bo baravyakiye, nta nkuru wigeze wumva bo bagize bakubwira umaze guca ubwenge? Mbo kubera batabimbwiye nizere ko bitigeze biba. Claude, yeah. Okay, Claude, mu buzima bwa misi yose mu gihe umuwa mugendana ubumuga kandi buri grave, nizihe novuga nka challenge ibibazo muhura navyo? Mbo ibibazo duhura navyo, mbo umbaje ibibazo duhura navyo, ibibazo ni byinshi. Roma navuze kuri iyo situation ijanye n'ukumeze. Yes. Oya nta na kimwe. Oya. Claude yavutse novuga gute? Claude yatanguye kujya mu bintu byo kuririmba ryari, byagenze gute, yabihereye? Mboje kuja kuririmba ngira ngo ntani n'imyaka 3 irahera. Romva nukuvuga je indirimbo ya mbere twatangiye kuririmbana na Kamikazi sindi kwa bumuzi. Ujyanye niwe twatangiye kuririmbana, ya kabiri ndirimbana n'umugore yitwa Janino mu Buyenzi. Uramuzi? Niwe twaririmbanye indirimbo hamaze gusohoka imwe, iyindi ricari muri studio. Claude tumva ko yagirishije makorabo menshi, nta ndirimbo yiwe Claude bwite yoba afise? Mwino misi zirasohoka vera. Ama audio video yose zinga? Oya reka. Uzozibona izarizo zose. Oya se yo shovuga ati ni 10 ni 2 ni kamwe ni 30. Magani zereka zo ari nyinshi. Wow, Claude, muri yo ka yo kuba uririmba twatumaze kumva yuko ariyo ni nahantu n'abantu bigeze bakubona bari kuri terrain y'ibintu byo masinema, ivyo bintu bifatanya gutega Claude mu gihe usanga ubuzima bugoye, umwanya ibiki kuririmba kuri eglise ibintu mwe nibi? Bono kuvuga ikintu cyose ukunda utegeza kukironderera umwanya. Roma kuko ni urazi kutigera ubura umwanya wo kujya. Sawa rero. Claude kina mafiri harimo nyine nayo ndiko ndakina ariko nyene yani sindabikunda. Ugina film urumva impamvu no kuvuga ubu umuntu araza akagukinisha ugasanga urumva nta nyungu uri kurabibonamo urumva, kandi yisi tugeze uri gukora ikintu utabona inyungu urumva ko nibirebire cyane. Umva wowe ntushobora kubona inyungu iri a long term study, inyungu zoro nka mu mwaka uza canke wowe ubushaka y'uno munsi? No kuvuga ikintu kiza kuza urakibona. Urakibona wewe ntubona ko wizeye muri monde ya cinema, muri monde ya cinema ko atakintu wanoba umuga wizeye muri monde yindi yo kuririmba ko riho bari quelque chose? Kuko mbo gukina filme sivyo haje uri kukina n'abandi urumva, uri gukina n'abandi urabona kuri kurakina me ariko rero wakuza nyine wabona inyungu urumva. Kuko benshi ubaca bitwaza ngo urumva ngo natwe ngo naco dukorera kuko nashobora kukubwiza ukuri
ndazi turabizi avyonze ni ubizi wewe bibaye urazobibaza bazogo none Claude nk'umuntu amukeneye kumukinisha ayo mukura he ibyo genda gute amuri hangare kundiha iyo ni banga mbona bagore mama yaga Claude no kuvuga bivanye n'ukuntu sibyo umbwiye ngo bompangaye Roma nizere ko nta muntu avuga umushahara akorera sibyo ibi wowe woza tukavugana byomenye uwo bayandonde nanje kubimubwiye yes Claude ni giki kimaze kukubaza cyane mu buzima jewe kumbabaza nabambeshe vraiment menyene ndashavura nyene mwanya muto iminota 3 2 kabiraheze shako neze cyanyeze oya ni byinshi nk'umuntu mwanya nyenda naryohewe umva wa muryohewe manu mukurikirana Sandi Umoja TV muramana tukupwe na Claude yatubwiye yuko aririmba kandi abizi kandi atwemereye indirimbo nyinshi mu minsi mike yiharayaza Claude tukeneye dushisize ko 5 secondes cyangwa 10 secondes sivyo none hama yariyo yose matendo yako yashangaza dunia nzima umbavyo upendavyo Mungu nahejeje ari ibindi kene ega mugora kaburungu kahari okay wano mukikana na Sandi Umoja TV murumvuza ko Claude abizi Claude kandi afise ikizero ko ejo canke hirya ejo muri monde ya music atari monde ya cinema muri cinema yavuze ko nta kintu ahabona yuko cyo cyarabonetse ndabeshe oya numbeshire kena ko bwiye ati urumva bivanye n'ukuntu umuntu mwanya ndabibona sibyo gukina no kina Roma ariko sinopfa kubyinjiramo tutabanje kumvikana kuko ari umuntu azaga kubura ngo urumva ngo tuje gukina ngo ngo turabivugana umaze kujayo Roma ugaheza kukureba bica bigora biraruhisha ama biraruhisha cyane Claude uvuze yuko uririmba eske nk'abantu bakeneye kuraba nimba arizo filme maze gukina canke nimba arizo ndirimbo umaze kuririmba wobwira abakurikirana Sandi Umoja TV aho bosanga ibikorwa vyiwawe vya misi yose c'est-à-dire imiziki n'amafilme numbeshere nakubwiye ati mbo barankinisha urumva ababikeneye bacaza muri YouTube bakabiraba urumva kukuvuze ngo nibyo wanje ujumenga nyene nibyo wanje bwite je barankinisha je basi umukinyi basi umuziki umuziki azabimenya none niba hama bazi bonye indirimbo namba nagiye nko kuririmba navuze aho bozisanga zo burimo muri YouTube ndibaza YouTube channel yitwa gute yari yose wanditse Claude baje bakwereka Claude weri ata Claude akoresha Facebook izina mano ya ushaka gira zo turakurikirana ibikorwa byawe Claude oya reka nshaka kubyirorera izina ni iryo nyene uzi Claude iryo nyene okay rya tubwiye ubwa mbere Claude atubwiye yuko ibintu byose kuri YouTube wanditse Claude byose naho kuri Facebook wanditse Claude bakibuza kimubona Claude okay ibiganiro reka tukimarire ngaha ariko reka tubasabe mudubwire akajambo kanyuma k'ikiganiro pana akajambo kanyuma kiwa kuko raza kugo mubandanye uvuga na hariya hanze akajambo kanyuma bosezeza abakurikirana Sandi Umoja TV ndetse n'abakurikirana ibikorwa byiwawe ndabakunda cyane kandi abashimiye abazonkurikirana bose nawe twakoranye sawa Sandi Umoja TV murakoze kubona mudukurikirana ura Claude aterana ibibazo bya Claude ni total ni direct murakoze cyane kubona mudukurikirana twaba tubanda dubasaba mu bandi mugira ama partage c'est-à-dire ama share ama likes n'ama comment kugira tumenya ko ibiganiro bya turakora ari top n'ibindi bibandanya biza ciao